Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM. Indundi.com. Nyandika mu gitabo c'abakunzi bawe. Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM. Nyandika mu gitabo c'abakunzi. Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese musanzwe mukurikira ibiganiro vya B Heart FM, aho naho ntavuze mwebwe mama mutwereka ko turi kumwe. Jewe Titi Trezoro kuri micro, aho turi kumwe n'abatumire badasanzwe. Turi ku kiganiro mama mumviriza iminsi yose mwijoro, ikiganiro c'abakundana. Uyu munsi kwa dufise nasije benshi bariko barayikurikira aho kuri Facebook, kuri WhatsApp, basanzwe batwumviriza. Tudatevye reka twakire abo turi kumwe dusanzwe mbere dukorana kuri B Heart FM. Munanira Patrick, turabakiriye kuri B Heart FM. Murakoze cyane. Yego. Linka namwe turabakiriye. Murakoze bwose. Mwiriwe neza. Ego, turashima. Ego, tudatevye sije yacu ihari uyu munsi ni sije tugiye kubazanya kuvyerekeye ingene umuhungu yotanga care niyo tugiye guhagararako, eka mbere n'umukobwa ingene yotanga care ku muhungu bakundana. Tudatevye Linka Diola, mushobora kutubwira ingene mwebwe mu vyumva kuvyerekeye care ku bantu b'abakobwa usanga batazi gutanga care ku bahungu basohokana? Murakoze cyane. Hama cukungere ndavyumva nuko ndabizi. Ikintu ca care usanga gikunda gutuma amakouple usanga aguma abamwo amaweya cyane, kubera avuga ngo je ngo umutipe wanje ngo ntanyitaho, ngo ntankunda ibiki. Gusa ikintu citwa care tugiye kukivuga, care ni ikintu kininiya, ni ikintu kiri vaste cyane, gusa abantu dushaka kukigira gito. Care ku mukobwa n'ukuri umukobwa ashobora gufata umutipe wiwe bakundanye, kunge bashobora kumufata. Premièrement ategerezwa kumwubaha. Muko kumwubaha ategerezwa kumenya responsabilité uwo mutipe wiwe amufiseko. Ukamenya ukunge ushobora gufata umutipe wawe. Ashiko ububariye bavuga ngo ukunge ushobora gufata umutipe wawe, niho uri uhaye care umuhungu mukundanye nkuko byategerezwa. Kenshi usanga umuhungu aho yari hose ntashobora kumva ko yoshobora kuvanga umusomi wiwe, kuko avuga ati ndafise umuntu anyitaho, akora ashobora gukora waye kose. Care rero nukungene ushobora gufata umuhungu ikibanza komya mutegezwa kumuhamwo, nuko kumwubaha, nuko kumukunda. Kandi ikindi naco twebwe abakobwa dushaka guforsa abahungu. Umuhungu ingenda ameze, umuhungu arakeneye espace mutwe, n'umuntu adakeneye ibintu bimusesa, n'umuntu adakeneye ibintu bimugora cyane mu mutwe. Rero twebwe abakobwa kenshi usanga dufise ibintu byo kuguma dukeye ibintu, induru, oya wewe ntiwanyandikiye, wewe ntiwagize ibiki. Ivyo rero usanga kenshi abahungu canke abagabo, usanga abagabo kenshi baja kurondera abahabara hanze. Umuhabara kubisanzwe nta stress bwabo, kuko umuhabara arazi gutanga care vraiment bikwiye. Nico gituma yumva n'umugabo yafise umuhabara yumva kumenga araryohewe kuko yo bari mu rugo rwiwe. Care rero ni ikintu gikomeye cyane mu rukundo, kuko ni ikintu gituma urukundo rugumana akanovera, rugumana inguvu mu rukundo rwabo, ibintu nyene nk'ibyo. Care vraiment ni ikintu nko kuri jewe ndagikonseya surtout abakobwa benshi, ndakibahanura cyane. Yego. Care ni nziza cyane, umukobwa atazi gutanga care
pharmacy sindamutahura cyane ego kuri je niko ndacumva gusa ni kinini cyane umuntu ntiyokivuga ngo akimara ego Linka reka twumvirize ako ni ku ruhande rw'abakobwa Patrick Munanira namwe mu byumva gute kuri party y'abahungu cyangwa mu Wotanga keya gute icyambe nashaka amaze mvuge mu majambo make Wotanga keya donc nuguha umunezero w'urukundo mukundanye hama rero tuvuze ngo gutanga umunezero w'urukundo ni ikintu kiri vaste nko Linka yabivuze byangoroba ibintu byinshi cyane kugira ngo umupartenaire wawe cyangwa umukundanye ashobore kwiyumva koko mu rukundo nawe we ashobore kumva umunezero w'urukundo baswera bango ni utamu wa mapenzi hama rero mu bisanzwe ibyo harimo nkuko presque mu bisanzwe ibyo twe dukenera abahungu birashaka gusa n'ibyo bakobwa naho ijana ku ijana atari bimwe ko dafise besoin zimwe ariko hariho cyane cyane nk'iyo ukundanye n'umukobwa hama akakwereka ko akwitaho iyo ni care hanyuma rero kukwereka yuko akwitaho si mu majambo ariko biragaragarira cyane no mu bikorwa tuvuze mu bikorwa ntituvuze gusorora cyangwa le profit donadone nk'uko abandi bakunze kwivuga ariko hari igihe uba mu rukundo n'umuntu by'ukuri mu mutima kumva uti nta kintu na kimwe numva mbuze ndumva ko umunezero w'urukundo mu mutima ndawufise uwo dukundanye ndumva ko mu mutima we wanje ariyo ndumva ko atawundi yozampa keya cyangwa azampe umunezero w'urukundo gusumba uwo mfise uno munsi wo turi kuko kumva ko guhera ku mushatsi gushika ku mano vraiment uwo muntu ari muri wewe sinzi ko birashika ugasanga murakundanye n'umuntu umwanya n'umwanya ukaguma wumva amenga umutima niwo uvuga ubyiyumviro mu mutima mu mubiri mu maraso kumva nyine kumenga ahubwo niwe ariko arakuzungurukamo nyine nyine biremvize birashaka kubona mugabo ukavyumva mu nyine tuvuge nyine nawe bishaka kugora gutahura canke ukuntu ushaka kubisigura ego je ndumva ko haniniya usanga iby'abakobwa n'iby'abahungu bakenera byose bigenda birasa gikuru je cyo muraho nibaza kuri keya bivana n'ingene umuntu bamwe aramenyeranye mu gutanga na keya kuko benshi bashobora gusanga batanga keya ariko ntamenya ko keya ariko baratanga kenshi ku bakobwa barakora nk'ikintu ugasanga bariko bagikora batazi ko ari gishobora gufasha ku muhungu kubandanya mukunda gusumba cyangwa n'umuhungu hari igihe usanga akora nk'ikintu ugasanga ntamenye ko ico kintu karakora kifasha umukobwa kugira ngo abone ko nawe namukunda Linka Diora namwe mu kugira dusozere n'akahe kajambo ka nyuma mugenda muvuze mu munota umwe je nk'akajambo ka nyuma nogenda mvuze ikintu kijanye na keya ku bisanzwe bakundanye ni ikintu vraiment kiza ubwa mbere kiri très important benshi bavuga ngo gutanga keya ku mukobwa ngo ni ukumuha amahera ngo ni ukumuha ngo ivyo ngo ashaka ku bisanzwe bijya si keya ni signe ya reconnaissance urarukonesa urukundo urarukonesa umutima agufiseko ijya si keya kenshi bacavuga ngo ni ke warampa keya ngo arangurira ibi ngo arampa ibi bijya ntibiri mu keya ni ukungene ushobora kumufata ukungene ibiyago umuyagisha mu gihe muri kumwe inyifato wifata mu gihe muri kumwe ni ibintu nyine byinshi kugira yuko umutima ushobora kuvuga ati ego vraiment mfise umukobwa canke mfise umustomi dusohokana ari extraordinaire je niko ndavyumva urakoze Linka Patrick namwe mu masegonde make mushobora kudusozerera mukatubwira akajambo muhanura abahungu kugira bashobore kubandanya babona neza ko batanga keya kuba bakundanye kimugenda gomba kubanza kubera ko cyane nuko bavuga kuri kumenya ko twebwe abahungu turafise ukuntu tumeze kuvuga iyo twabakunze cyangwa twakunze umukobwa 100% tuba twamukunze niyo tumuhenda
biba bigaragara ko tumuhenda ko mu mutima wacu biba bitarimo ariko nk'iyo byashitse umukobwa ukamukunda nta kintu kiryoshye nko gukunda umuntu agukunda nko gukunda umuntu aguha iby'umutima wifuza byose iby'umutima wifuza simbuze yo materiel ishatse kuvuga urukundo akakugaragariza akakwereka ko agukunda koko akakwitaho ukabona ko akubaha ukabona ko aguha ikibanza kinini mu mutima we wiwe ukabona ko la façon aguteta ko ari façon yo kukwitaho yo kumva ko yifuza kumenya uko umerewe yo kumva yuko misi yose yamana amakenga n'ubuzima bwawe umerewe gute yo waramutse gute namufite nka probleme akakubaza yo byagenze gute ukumva ko ari inquiète de toi hamukumva ko akurokonesa kandi ukabona ko by'ukuri uri mu mutima wiwe icyo kiradufasha cyane bituma kwiyumvira ahandi bituma natwebwe naho tuba dufite urukundo rukenya usanga twabyisanzemo rwagwiriye ugasanga naho utamukunda cyane bivanye n'ukuntu duhamanya gutereta ukabona ko vraiment ukwiye kumukunda gusumba ugasanga ibintu bigenze neza cyane rwose. Yego murakoze cyane kuri iyo ntererano muduhaye ndibaza ko ibifashije benshi ndabashimiye cyane Patrick kuri uwo mugoroba muri aka kanya mwaduhaye kandi ndetse musanzwe muri n'abakozi ba B Heart Fm musanzwe mukorera B Heart Fm dukorana ndabashimiye cyane. Yego murakoze cyane nshimire n'abakunda kudukurikira abakunda B Heart FM abakunda ibiganiro byacu abaduha impanuro badutera intege tubashimire cyane nabo nyine namwe turabashimiye ko mwaduhaye n'umwanya kuri n'umugoroba. Yego namwe Rinka Diora turabashimiye. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Yego yari Titi Elijah kuri B Heart FM reka nanjye ngende nshimiye Karusho Patrick umuntu mukuru wacu dushimira cyane kandi twubaha mubandanye mukurikira rero ibiganiro bya B Heart FM murakoze cyane na hejo mugire ijoro ryiza murakoze cyane. Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM. This is your number one DJs on the banks from Lusaka, Zambia. You are listening to B Heart FM. Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM.